radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Tabaramukije amahoro kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Muri Republika ya Demokarasi ya Congo hasigaye iminsi 3 yo kwiyamamaza kugira ngo baje mu matora rusange azoba ku munsi wa gatatu. Turaraba aho imyiteguro igeze. Ububirigi bwarirukanye abakinyi b'abarundi batandatu mu gihugu w'u Burundi mu mupira w'amaboko handball bari basabye ubuhungiro muri ico gihugu baturutse muri Croatia. Abana b'abahungu bavukana ibimenyetso vyerekana ko udusaho tw'intanga twabo tutari mu kibanza, ni vyiza kuvyereka muganga batarakwiza imyaka 2. Umva impamvu. Muganga arafungura akareba ko ari akakamanura, akenshi iyo atatinze asanga kagasabo k'intanga kakiri kazima, ariko iyo byarenze ya myaka 2 ushobora gusanga karanyunyutse cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe karanashizeho burundu. Ido nido ni muri baza muganga yo muri iki kiganiro gihagarikiwe na President Sengiyumva, aho tubashikiriza n'ibindi uno munsi ariko ni mukanya. Ni mukanya rero mumaze kumva amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC mushikizwa na Jacques Niyitegeka. Umujyanama wa Perezida Biden mu bijyanye n'umutekano Jake Sullivan yavuze ko Amerika itekereza ko intambara ya Israel kuri Gaza iri mu kwinjira mu cyiciro gishya aho igiye kwibanda cyane ku kwibasira abayobozi bakuru ba Hamas. Ibyo Jake Sullivan yabivuze mbere yo kwerekeza mu ntara ya Palestine Israel yigaruriye ya Cisjordania kugira ngo ahure n'umuyobozi wabo Mahmoud Abbas, umukeba muri politiki wa Hamas. Bwana Abbas yamubwiye ko Amerika igomba gutegeka Israel guhagarika ibitero byayo ku banyepalestine muri Gaza no muri Cisjordania. Washington irashaka ko ubuyobozi bw'abanyepalestine bwivugurura bukarushaho kugira ingufu kugira ngo bugire ijambo mu buyobozi bw'intara ya Gaza intambara nirangira. Iba ariko Ministre w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko hatazabyemera. Amerika kandi ikomeje gushyigikira bikomeye uburenganzira bwa Israel bwo kwitabara nyuma y'igitero yagabweho n'umutwe wa Hamas mu kwezi kwa 10, ariko impfu zikomeje kwiyongera z'abasivile zateye umwuka utari mwiza hagati y'izi nshuti zikomeye. Havugana na BBC, umuvugizi w'umuryango mpuzamahanga ufasha abari mu kaga Oxfam, ishami ryayo rikorera muri Israel n'intara y'Abanya-Palestina yigaruriye, Bushra Harid yavuze ko afite icyizere ko diplomasi ya Amerika izagabanya akababaro muri Gaza. Amerika yashize imyaka myinshi ifite ijambo rikomeye kuri Israel kandi bifitaniye ubucuti bukomeye, bifitaniye umubano mu bijyanye n'imari, politike n'igisirikare. Rero ni ngombwa cyane ko Amerika ikoresha iryo jambo ifite kuri Israel kugira ngo ibi bihagarare. Twabonye kandi twakiriye neza ko Amerika iri gukoresha ijambo ifite kugira ngo irebe ko iyi ntambara imaze kumara benshi, kwangiza byinshi no kuzana ihahamuka yarangira. Hagati aho igisirikare cya Israel cyatanze impapuro hirya no hino muri Gaza zitanga ibihembo byinshi ku bazakigezaho amakuru yerekeye aho abayobozi bakuru ba Hamas bihishe. Amadolari ibihumbi 400 hari ku mutwe azahabwa umuntu uzatanga amakuru y'aho umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar yaherereye, naho ibihumbi 300 biri ku mutwe wa murumuna we Mohammed Sinwar. Ibihembo biri hasi y'ibyo bizahabwa abazatanga amakuru ku bandi bayobozi bakuru ba Hamas. Izo mpapuro ziriho nimero ya telefone kandi zivuga ko bizakorwa mu ibanga rikomeye. Hari amakuru havuga ko hari imirwano ikaze mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Sudan Khartoum mu gace
gatuwe n'abasivile ibihumbi amagana bavanywe mu byabo n'intambara. Ababyiboneye bavuga ko habaye igitero gikomeye cy'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces muri leta ya Al Jazeera. Hari hashize igihe urebye muri leta harimo umutekano. Ingabo za Sudani zabujije abantu kwinjira muri Wad Madani mu murwa mukuru w'iyo leta, kandi hari amakuru avuga ko indege z'intambara zoherejwe yo gukumira ibitero by'uwo mutwe. Habonetse amashusho ku mbuga nkoranyambaga yerekana ibicu by'umwotsi wirabura hejuru y'uwo mujyi. Kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kane, abanyasudani bagera kuri miliyoni 7 byabaye ngombwa ko bahunga ingo zabo. Minisitiri w'intebe wa Hongiriya Viktor Orban n'abategetsi bakorana bakomeje gusobanura impamvu yanze gushyigikira amahinduka mu ngengo y'imari y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Amahinduka agomba gutuma Ukraine ihabwa inkunga y'amafaranga y'amayero angana na miliyari 50. Iki cyemezo cyaraye gifashwe mu masaha ya nyuma ya nijoro mu nama bakuru b'ibihugu na za leta bo muri uwo muryango i Buruseli. Kikaba rero gisobanuye ko iki kibazo kizongera kuganirwaho mu ntangiriro z'umwaka utaha. Ni inkuru ya Dani Abehad yamugezwaho na Ivete Kabatese. Hongiriya yasobanuye neza ko ishaka ibiganiro bizana inyungu kuri Ukraine mbere y'uko ishigikira ko Kiev ihabwa inkunga y'amafaranga azava mu ngengo y'imari y'igihe kirekire y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Iki kibazo kandi yanavuze ko gifitanye isano no guha iki gihugu inkunga ya miliyari nyinshi z'amayero zabaye zihagaritswe n'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'uburayi kubera kutumvikana na Budapest ku bibazo birimwo kugendera ku mategeko. Umujyanama wa politike wa minisitiri w'intebe Orban yateye utwatsi abavuga ko Hongiriya irimo gushaka gukanga umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi, ahubwo avuga ko hashize imyaka myinshi ibyo bikorerwa Hongiriya. Yongeyeho ko ubu noneho umwanya w'ibiganiro wabonetse, ariko ibindi bihugu 26 byo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi bishobora gutera inkunga Ukraine ukwabyo bitanyuze mu ngengo y'imari y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Urukiko rukuru rw'i Londres mu Bwongereza rwemeje ko igikomangoma Harry, umuhungu muto w'umwami Karoli, yibasiwe n'igikorwa cyo kumviriza telefone ye bikozwe n'ibinyamakuru byo mu kigo kizwi ku izina rya Mirror Group. Umucamanza yategetse ko yishyurwa indishyi ingana n'ibihumbi 180 by'amadolari. Mu itangazo yashyize ahagaragara, igikomangoma Harry yishimiye uwo mwanzuro maze ahamagarira igipolisi gutangiza iperereza mu rwego mpanabyaha ku bikorwa by'icyo kigo. Ikigo Mirror Group cyavuze ko cyasabye imbabazi kivuye inyuma. Umucamanza yashoje avuga ko ibinyamakuru by'iki kigo byakoze ibikorwa bikomeye byo kumviriza telefone z'ibyamamare hagati y'imyaka 2006 na 2011. Kabone ko n'icyo gihe harimo hakorwa iperereza ku myitwarire y'itangazamakuru ryo mu Bwongereza. Florentine urakoze. Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Ububirigi bwarirukanye abakinyi b'abarundi 6 b'umugwi nserukiragihugu w'ico gihugu mu mupira w'amaboko handball. Bari basavye ubuhungiro mu Bubirigi. Abo bakinyi bakaba bari batorotse igihe bari mu nkino zo guhiganirwa igikombe c'isi cariko kibera muri Croatia mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Ku munsi wa kabiri basubijwe rero ku nguvu mu gihugu ca Croatia inyuma yo kumara igihe kirekire bapfunze kuva mu kwezi kwa 11. Ababunganira basaba yuko iyo ngingo Ububirigi bwafashe yosubirwamwo kuko ishobora gushira mu kaga ubuzima bw'aba bakinyi. Reka iyi nkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga ari mu Bubirigi. Abo bakinyi birukanywe ni 6 mu guserukiragihugu Burundi mikangara itarenze imyaka 19 mu rukino rw'amaboko rwa handball, bakaba barungitswe mu gihugu ca Croatia. Abakinyi bari bahagaritswe itariki 7 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2023 mu gihe bari bitavye ibiro by'abinjira n'abasohoka mu Bubirigi Office des étrangers kugira basigura icatumye basaba ubuhungiro muri ico gihugu inyuma yo kumara igihe kirekire bapfungiwe mu kibanza ca bonyene Centre Ferme kiri mu gisagara ca Liège kilometero 200 uvuye ku mugwa mukuru Bruxelles, nubwo imwe mu miryango iharanira agateka kazira muntu mu
Bubirigi nka Getting the Voice Out na Lucaspe basaba ko Bubirigi butobarungika mu gihugu ca Croatia, ariko mu gisata c'abinjira n'abasohoka mu Bubirigi baguma bameza ko iyo misore itegezwe gusubizwa muri Croatia aho binjiriye ari naho bosabira ubuhungiro kuko amasezerano ya Dublin abitegekanye. Kubirukana vyagiye gushirwa mu ngiro ku munsi wa kabiri w'inondwi tugira dusozere aho burijwe indege ku nguvu basubizwa muri Croatia. Ababunganira bavuga ko Ububirigi bwaho nyanza amategeko mpuzamakungu ajejwe impunzi. Godien Yunge kabafasha akaba n'umuhinga mpuzamakungu mu by'agateka kazina muntu asaba Ububirigi kwisubirako. Kubona leta y'Ububirigi ifashe ingingo yo gusubiza ubwo gwaruka muri Croatia dufise amakenga akomeye cyane kubijanye n'umutekano n'akazoza kw'abo bana. Birazwi ko muri Croatia ari igihugu rimwe na rimwe kitorohereza abasaba ubuhungiro, twarumvise mu minsi yahera hari abahohotewe mu buryo ubucanke buriya. Rero kubasubiza muri Croatia baje bavamwo muri Croatia igipolisi c'abarondeye ikababura, ntaworeka kugira amakenga yuko ubwo gwaruka rushobora kumererwa nabi cyane, bitaye ko Croatia ishobora no gufata ingingo yo kubasubiza mu Burundi. BBC GAHUZA MIRYANGO irondeye igisata c'abinjira n'abasohoka mu Bubirigi baremeza ayo makuru, bakemeza ko bisunze amategeko. Abakinyi ba handball bo mu giserukira gihugu Burundi bo batarenze imyaka 19 batorose bari bitavye inkino z'igikombe c'isi cabera muri Croatia itariki 9 z'ukwezi k'umunani 2023, bakaba barasavye ubuhungiro mu Bubirigi mu kwezi kwa 9. Mugwi w'abakinyi 12 10 bose bakaba baratorotse aho bari bashike mu gisagara ca Rijeka mu burengero bwa Croatia basigaje gukina inkino zibiri kugira barangize ihigano. Iburuseli mu Bubirigi, Alain Majesté Barenga, BBC GAHUZA MIRYANGO. Tuze mu karere muri Republika ya Demokarasi ya Congo, ingabo za Afrika y'ubuseruko zari zarungitswe mu buseruko bw'ico gihugu ziriko ziratahuka. Inyuma yaho leta y'ico gihugu yankiye kongera ikiringo cazo ikavuga yuko ataco zamariye igihugu ku ngorane kirimo mu gihe ihanganye n'umuhari M23. Ubutegetsi bwa Kinshasa kandi bwasavye yuko n'ingabo zishira hamwe mpuzamakungu ONU ziri mu butumwa buzwi nka MONUSCO ko nazo nyene zotahuka. Bibaye mu gihe ibihugu vyo mwishira hamwe SADC vyemeye kurungika ingabo zosubirira izo zahahora zo muri Afrika y'ubuseruko. Ikibazo cibazwa ari kubu ningena ibintu bigiye kugenda mu karere k'ubuseruko bwa Congo mu gihe hakiri intambara kandi izo ngabo za SADC zikaba zitarahashika. Mugenzi wacu Bernard Bankurikira yaganiriye kuri ico kibazo n'umuhinga Onesphore Sematumba wo mwishira hamwe International Crisis Group, atangura asigura ico coba carateye leta ya Congo gusaba ko ingabo za MONUSCO zihava. Ikibazo ngutu cabaye kutumvikana kuri manda, kuko Kinshasa ashakaga ko ziriya ngabo z'Abarundi, Abanyakenya, Abagande nabo muri Sudani y'Epfo baza bakarwana inkundura M23. Naho bo batireka shwida twe twaje kugira ngo tubungabunge amahoro, dushireho akarere gatunganye kugira ngo ibiganiro na diplomasi bikore akazi. Ubwo rero kubera uko kutumvikana na gato ico cyatumye guverinoma ya Congo bavuga bati taco mutumariye, niba mudashoboye kurwana hasigaye muzingi byanyu mutahe. Urumva bibonekara yuko bahendanye, kuko imbere yuko izo ngabo zirungikwa muri Congo misho yabo yategezwa kuba izwi neza ati tugiye gukora iki niki. Ndumva barumvikanye burya bagisinya bari abakuru b'ibihugu uko bateranaga mu kwezi kwa 4 Nairobi. Perezida Tshisekedi abahuruza ati nyabu na murebe ukuntu mwarwanaho, bagashiraho iriya processus ya Nairobi igizwe n'ibiganiro, bakavuga ngo ngabazanga kugana inzira y'ibiganiro bazahangana na ziriya ngabo zizabakubita. Ariko noneho kubera nyine wenda n'aya matora yegereje muri Congo, Tshisekedi ashaka kuzatorwa, yashatse kubona insinzi ya gisirikare. Ariko insinzi ya gisirikare igisoda ciwe kidashobora kumuhereza. So ntabavuga ngo ntabwo bumvikanye, ahubwo misiyo zaje kugenda zihindagurika kubera no kuri terrain realite zagiye zihindagurika ku buryo n'abaturage wasangaga batishimiye ziriya ngabo ngo ntaco bakoze, ngo ahubwo bakorana na M23 aho kurwana nayo
ubwo rero nicyo gicumuro cy'inkomoko cyahabaye ubwo nicyo gitumye nyine zigenda zimwe zitaramara n'umwaka. Leta ya Kongo kandi yarasavye ko n'ingabo z'ishirahamwe ONU zitahukanwa inyuma y'imyaka irenga 20 ziri muri ico gihugu. Ariko rero ku rubuga tubona inyeshamba z'umuhari M23 zibandanya zisatira ingabo za Kongo zigarura n'uturere. Mbega mwebwe iyi ngendo ya leta ya Kongo muyifata gute? Nuko nyine babona ko izo ngabo z'amahanga usizo ziriya za MONUSCO babona n'abari aba EAC Regional Force nabo baherutse kuza byabujije Kongo n'ingabo za Kongo gutsindwa. Ubwo rero nibyo bakoze ico nakwita evaluation bati noneho bari abanyamahanga ntacyo batumariye nibagende ntabwo baje gukora ubukerarugendo dushake undi muti twavuguta kugira ngo turebe ko twabona intsinzi. Ubwo hitezwe ko haza ingabo za SADC ko zo zishobora kuza noneho zigatanga umusaruro wa gisirikare urenze uko MONUSCO itabikoze urenze nuko EAC itashoboye kubikora. Ubwo mu gihe hategerejwe ko SADC bipanga neza ngo nabo baze ubwo umwo hagati aho hari icuho ishobora gutuma ibintu bishobora gusubira irudubi. Ubwo noneho intambara ikaza kwaduka ikomeye cyane ku buryo bari ba SADC bazaza gutabara ibintu bikomeye. Onesphore Matumba wo muri International Crisis Group. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuje mu mwiteguro w'amatora nubwo hakiri ibibazo bitandukanye umugwi ujejwe kuyatunganya uvuga yuko kuwa gatatu atagisivya ayo matora azoba. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nayo yatesheje agaciro ibirego bya bamwe mu bitoza bari bayishikirije bavuga ko hari byinshi biteye kubiri n'amategeko byaranze umwiteguro w'aya matora yitezwe ko byinshi n'abanyagihugu ba Kongo. Leta reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Prime Ndikumagenge ari ku mugwa mukuru Kinshasa. Mu bushuhe bwinshi bwa Kinshasa mu rudavagi rw'imiduga harimo myinshi ishaje cyangwa ubona ko yagize amasanganya kenshi na cyane amatagisi n'amabisi yose arangwa n'ibara ry'umuhondo ukongera ko amapikipiki menshi cyane akenshi agenda ahetse abantu barenga umwe mu mabarabara hadatunganije neza cyane. Benshi mu banyuragiranwa muri ayo mabarabara biboneka yuko ari abakiri bato bagerageza kurondera ibibabeshaho muri iki gihugu cy'ubutunzi kama burenze ko ariko kikarangwa n'ubukene ku banyagihugu benshi. Biteze byinshi ku nzego zigiye gutorwa na cyane umukuru w'igihugu. Hagati aho imitima iratangiye kuja hamwe ku bari bafise amakenga canke ubwoba ko amatora ashobora gusiba canke ntibatore kubera ibibazo bitandukanye. Muri ivyo harimo amakarata y'itora yafuditse atagishobora gusomeka. Umukuru w'umugwi ujejwe amatora Denis Kadima Kazadi arabahumuriza. Ça c'est un problème technique qui est arrivé suite à une réaction chimique. Izo ni ingorane z'ubuhinga ni ingaruka zitatuvuye ko zaturutse ku mamashini twakoresheje. Turemera ko bibabaje ntivyari bikwiye kugenda uko. Nta kundi amakarata yasohoye ameze uko ameze. Tuzokwemerera umuntu wese afise iyo karata kuza gutora kuko amategeko avuga ko umuntu yemererwa gutora kuko izina ryiwe riba riri ku rutonde rw'abatora. Rero naho ikarata yanyu yo bitakimeze neza muzoza turabe kuri urwo rutonde tuzobabona ko n'utazoba afise ikarata kuko yatakaye araza. Hazoba hariho uburyo bwo guhinyuza uwo ari we. Il y aura un processus d'identification. Hari kandi n'ikibazo cy'ibikoresho by'amatora bitarashika iyo bitegerezwa kujanwa hose, naho nyene Kadima avuga yuko biriko biratungana. Hagati aho umugwi ujejwe amatora nabo nyene wasubije umutima mu nda inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iciriye urubanza ko abawitwariye bavuga yuko hari byinshi ukora biteye kuri n'amategeko ibirego vyabo bitagira ishingiro. Prime Ndikumagenge, BBC Gahuza Miryango, Kinshasa. N'ikiganiro c'imvo n'imvano cejo kizovuga kuri ivyo bikorwa byo kwiyamamariza amatora ateganijwe ku munsi wa gatatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. BBC Gahuza Miryango tugeze ku isaha imwe muri minota 12 mu karere k'ibiyaga binini. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye.
ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Nimucikwe na kimwe rero, reka ubu naho duha akanya Ive Bucana niwe yabateguriye amakuru y'inkino. Mwereho neza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu gusiganwa ku magare. Umunya Eritrea Enoch Murubrahan niwe wegukanye igihembo cy'umunyonzi w'umwaka muri Afurika gitangwa n'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare. Yaje imbere ya mugenzi we w'umunya Eritrea Biniam Girma watwaye icyo gihembo mu myaka 3 ishize na Ashraf Edidogmi wo mu gihugu cya Maroc. Enoch Murubrahan w'imyaka 24 y'amavuko kwegukana igihembo cy'umunyonzi mwiza muri Afurika abikesheje kuba yaratsinze amwe mu marushanwa, cyane cyane irushanwa mpuzamahanga rya Tour du Rwanda ndetse n'irushanwa ryo kuzenguruka ikiyaga cya Shanghai mu Bushinwa. Enoch Murubrahan kuri ubu akinira ikipe ya Astana Kazakhstan. Mu nshuro 12 icyo gihembo gitanzwe, abanya Eritrea bamaze kucyegukana inshuro 8. Tujye mu Bwongereza. Shampiyona y'umupira w'amaguru English Premier League irakomeza uyu munsi no mu mpera z'icyumweru. Umukino utegerejwe cyane n'ugomba guhuza Liverpool yakira Anfield ikipe ya Manchester United ku cyumweru. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Umunsi wa 17 wa shampiyona iri gusingira igice cya mbere cy'amezi 10 y'irushanwa urabimburirwa na Nottingham Forest yakira Tottenham saa 2 ku isaha ya London. Umutoza Steve Cooper wa Forest ari ku gitutu gikomeye giterwa no kuba afite intsinzi imwe rukumbi mu mikino 12 ya Premier League Forest iheruka gukina, kandi akazi ko kubara amanota 3 muri iri joro kongerwa no kuba Nottingham Forest yaratsinzwe na Spurs mu mikino 4 yose yikurikiranyije yabanjirije. Cyakora myugariro Serge Aurier wahoze anakinira Tottenham ashobora kugaruka mu kibuga nyuma yo gusiba imikino 2 kubera imvune yo mu mfundiko. Ni mu gihe James Maddison na Mickey Van de Ven ba Tottenham bakiri mu mvune bakomeje gusiganwa n'isaha ngo bagaruke mbere y'ubunani. Ejo kuwa gatandatu Chelsea iri mu bihe bibi izakira Sheffield United idafite umunyezamu wayo wa mbere Robert Sanchez nyuma y'imvune yo mwivi. Kapiteni Reece James nawe yongeye kuvunikira mu mukino uheruka batsinzwemo na Everton. Manchester City izakira Crystal Palace ku gicamunsi mu mukino ushobora gutuma ijya ku mwanya wa kabiri igihe yatsinda. Ku cyumweru Arsenal izacakirana na Brighton Hove Albion mbere y'uko Liverpool yakira Manchester United mu mukino utegerezanyijwe amatsiko menshi. Manchester United yasezerewe muri Champions League muri iki cyumweru izakora urugendo ruto cyane rw'isaha yerekeza Anfield mu mukino uzura ibisare by'ishyano yahaboneye mu mwaka ushize. Itsindwa 7-0. Biramutse byisubiyemo n'ukuri igitutu kizajya ku ntugu z'umutoza Erik ten Hag gishobora gukurikirwa n'inzira itazwi ariko ishobora kutaba nziza. Urakoze cyane Prida. Tujye mu mikino y'igikombe cy'isi ihuza amakipe yabaye ya mbere ku migabane aturukamo. Ikipe ya Manchester City uyu munsi nibwo iza kumenya ikipe bazahura muri kimwe cya kabiri cy'icyo gikombe gikinirwa mu gihugu cya Arabia Saudite. Iryo rushanwa rihuza amakipe 7 ryatangiye kuri uyu wa kabiri. Ikipe ya Al Ittihad yo muri Arabia Saudite niyo yatwaye shampiyona y'icyo gihugu itsinda ikipe ya Auckland City ibitego 3-0. Imikino y'ubwoko bwose. Arakoze Ive Bucana. Reka ubuneho duha ijambo Ivete Kabatesi yabateguriye baza muganga. Mwiriweho neza. Iyo umubyeyi amaze gutwita umwana w'umuhungu udusabo tw'intanga twirema ahagana mu nda, yagera kuvuka tukamanuka aho twagenewe, ariko hari ubwo bitagenda gutyo, aribyo bita cryptoshidi mu ndimi z'amahanga. Icyo gihe se bigenda gute? Turi kumwe na muganga Cyril Semana. Ubundi tubanje gusobanura gato kugira ngo abantu babyumve. Iyo umwana ari mu nda, dusaba tw'intanga dutangira gukorwa mu gihe umwana akiri urusoro. Mu byumweru nka 4 dutangira gukorerwa ahantu hafi y'impyiko. Uko umwana agenda akurira mu nda ya nyina, tugenda tumanuka
ku buryo tugera aho twagenewe kujya muri kara gafuka gatwikiriye utwo dusabo tw'intanga kari munsi y'igitsina bita scrotum, tuhagera mu gihe cy'amezi 9 igihe umwana ari hafi kuvuka. Iyo tutamanutse rero tugahera mu iyo nzira babyita cryptorchidie cyangwa cryptorchidisme. Biterwa n'iki rero kugira ngo utwo dusabo tw'intanga tw'umwana w'umuhungu tutamanuka nk'uko byakakwiye kumera? Hari impamvu nyinshi zinyuranye. Hari umusemburo bita HCG, ni umusemburo ubyarwa igihe umwana igira iki kimara kwikora byageze mu nyababyeyi. Iryo gihe imaze kwikora umubiri w'umudamu ubyara iyo misemburo ni ituma ryagira itapfa kwisohora. Ariko mu bushakashatsi bavuga ko iyo misemburo ituma n'iryo twadusaba tw'intanga tugenda tumanuka. Ikindi umuntu uza buriya dusaba tw'intanga ibyo bita testicule dufite natwo umurimo yatwo gukora misemburo. Umusemburo bita testosterone ni umusemburo utuma ugaragaza ko umuntu ari umugabo, nyine utuma umuntu azaba umugabo. Iyo testosterone nayo hari ukuntu ifasha kagasabo k'intanga mu kugenda kamanuka kugira ngo kazagere muri kagafuko twavuze. Impamvu zituma iyo misemburo idakorwa nazo ni nyinshi. Izo mpamvu zatuma tuntu tutamanuka. Impamvu twavuga nk'ibintu umudamu ashobora gufata wenda atwite, ari nk'abadamu bafata nk'inzoga cyangwa se bafata ibanywa nk'ibintu bita kafeine, cyangwa se ibindi twavuga yatuma imisemburo itamanuka ni cyagiye umwana yavuka atabagejeje igihe. Iyo amezi avuze ataragera haba hari amahirwe make yuko twadusaba tw'intanga tukiri hejuru tutaragera hepfo muri kagafuko katwikira udusaba tw'intanga bita scrotum. Iyo rero tutamanutse umwana akavuka bigenda gute muga? Ubundi iyo umwana avutse umudamu akabona umwana nta dusaba afite, tugira inama abadamu kuba bategereje kuko akenshi turimanura mu mezi 6 umwana yaravutse tugenda twimanura ku buryo hari abana bagira amahirwe ugasanga twimanuye. Hari n'abategereza bakageza no ku mwaka, ariko iyo birenze ku mwaka umwe n'igice cyangwa imyaka 2 amahirwe yo ko twakwimanura ntago abagishobotse. Biba bisaba ngo muganga azafata icyemezo cyane cyane cyo kumubaga. Abarwa gute rero? Ikibazo kirakemuka iyo bamaze kubagwa? Kubagwa hari uburyo bubiri bwo kubagwa bitewe n'aho utwo dusabo turi. Iyo dusabo turi hejuru gatoya tutari mu nda cyane, muganga afungura akareba aho kari akakamanura. Akenshi iyo atatinze asanga kagasabo k'intanga kakiri kazima, ariko iyo byarenze ya myaka 2 ushobora gusanga karanyunyutse cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe karanashizeho burundu. Hari n'ubundi buryo bita serioscopie, ni ukubaga noneho kuko ntabwo muganga yamenye neza aho kare, akoresha icyo bita serioscopie akaba yatumanuka. Iyo se basanze twaranyunyutse bigenda gute? Twavuze ko dusaba tw'intanga dushinzwe gukora intangangabo. Akenshi twaturemanyengo dukora intangangabo twapfuye ku buryo ntabwo dukora intangangabo. Niyo tuzikoze ushaka usanga ari intanga zitameze neza, hari n'igihe usanga ari zitanakirimo. Ikindi wenda tutavuze nuko na bwabo bushobozi bwo gukora ya misemburo nabwo hari igihe bugabanuka. Rero umuntu aba afite ibyago byo kutabyara, niko navuga. Afite ibyago byo kutabyara. Ibindi byago twaturasaba tw'intanga iyo tugumye hejuru haba harimo yuko ashobora kugira kanseri y'agasabo k'intanga. Uretse kutabyara se ashobora gukora imibonano nta kibazo? Urabona imibonano birashoboka, ariko imibonano igendana na ya misemburo twavuze testosterone. Iyo testosterone zitakozwe neza hari igihe ubushake busa n'ubugabanuka. Ariko ibi byose twavuze buriya amahirwe nuko buriya twadusaba tw'intanga dusa naho ibibazo bitavuka kuri twombi. Iyo umuntu afite amahirwe y'uko ari kamwe kamanutse gasigara akora umwuga wako neza ku buryo rimwe ntamenya ko kandi gafite ikibazo. Ariko hari abaza twombi twaragumye hejuru, urumva ko kwabo ngabo menshi nuko kubyara cyangwa ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina haba harimo ibibazo bikomeye. Muganga Cyril Semana ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Arakoze Ivete Kabatesi na muganga Cyril Semana baganira. Reka imbere yo kubasezera nsubiza akanya Jacques Nitegeka. Umujyanama wa Perezida Biden mu bijyanye n'umutekano Jake Sullivan yavuze ko Amerika itekereza ko intambara ya Israel kuri Gaza iri mu kwinjira mu cyiciro gishya aho igiye kwibanda cyane ku kwibasira abayobozi bakuru ba Hamas. Ibyo Jake Sullivan yabivuze mbere yo kwerekeza mu ntara y'Abanyapalestina Israel yigaruriye ya Cisjordania kugira ngo ahure n'umuyobozi wabo Mahmoud Abbas, umukeba muri politiki wa Hamas.
hari amakuru havuga ko hari imirwano ikaze mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Sudan Khartoum mu gace gatuwe n'abasivili ibihumbi amagana bavanywe mu byabo n'intambara. Ababyiboneye bavuga ko habaye igitero gikomeye cy'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces muri leta ya Al Jazeera. Hari hashize igihe urebye muri leta hari umutekano. Florentine. Nuko rero abadukurikiye mwese muri iyi ndwi tubashimire, twongere tubararikire ejo imvo n'imvano mwabyumvise haduhari ku matora ya Congo. N'abatashoboye gukurikira ibice by'urunana byo muri iyi ndwi mushobora kuvyumva ku munsi w'Imana. Ibindi navyo ni ukuja ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Iki kiganiro cuno munsi cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka, je nakibashikirije na Florentine Kwizera. Turashimiye mwese abahisemo BBC Gahuza Miryango.